Uno musi umukenyezi arashobora gukora ibikorwa vy'ubuhinga nko kubaka co kimwe n'abagabo, bivugwa na Jeannette Kaneza aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'abakenyezi bubatsi FIAD. Ko ubunye badufata siko badufata kera, ariko uko bagufata bivana n'ukuntu nawe uvyifashemo. Kubera n'umwuga kera wari uw'abagabo, wamengo ni uw'abagabo gusa, mugabo no musi harimwo abagore. Rero umugore abwirizwa gukora bishimishije kugira ngo afatwe neza aho hantu, kuko novuga nti imyuga yose uko biri kose ubwirizwa kuba ufise ico uzanye canke ico uterera entreprise kugira ngo ufatwe neza. Akamenyesha ko akazi ko kubaka n'abakenyezi ubu bagakora naho intambamyi zitabuze. Imbere yuko Burundi bwacu ko twari tumeze kera ntibirahera cane, ariko biko birahera tuko tuja handi hantu. Novuga nti nibyo arashobora kuvuga ati none ari umugore azoshobora kunyubakira inzu canke azoshobora kunkorera inzu logiciel kanaka canke azoshobora ndazi kwigisha abantu kugira nka innovation mu burimyi canke mu biki. Arashobora kuvyiyumvira, si bose bavyiyumvira, hanyuma vyiyumviriye ico catumye agutumira wewe kirahari, bisigura yuko nako kazi arakaguha. Ikije rero nawe kumenyesha yuko akazi ntigakora umugabo canke umugore, gakora novuga les capacités, les compétences umuntu aba afise, ni ico uja kumuha mu nyuma. Araja kubona wabikoze neza, uri umugore canke umugabo, ico yasavye nico wamuhaye. Mwico gihe ntasubira kuvuga ngo nubakiwe n'umugore w'umu ingénieur canke nubakiwe n'umugabo w'umu ingénieur. Wewe ikimuraje ishinga no kuronka ico yasavye, igikorwa yasavye ko akorerwa akagikora akakiruka. Naho biruko uno musi ukabushitse bikigaragara ko mu gisata c'ubuhinga umukenyezi akiri inyuma ugereranije n'abagabo.